Everyone, this is Coach JP. Nizere ko mukomeye nanje ndakomeye. Abari kuri Facebook, Limo TV, subscribe. Eka mugira ibishoboka byose kugira mukurikirane ibiganiro tubaha. Abari kuri Rukuni Show, aho ni kuri YouTube, naho nyegenda murondere, subscribing, mugire commentaire. Kugira dutere imbere. Kana murazi yuko ngaha kuri surtout Rukuni Show hari hacaho udukino cyangwa amahiganwa kasa mu ntara ronse umuriyoni w'amarundi ukamuteza imbere. Ntibibura ico bimara. Rero ugize subscribe uzobimenya kuko n'ibintu biza gutyo. Ibintu dutegura tutaza umwanya mugabikabo. Rero ikiganiro cy'uno munsi cerekeye ingene twebwe nk'abantu bumva ururimi dutanga message, ingene ubwira uruta cyangwa n'ukuruta ingene akuvugisha. Turaba ingene twarezwe abana atajambo dufise. Umuntu aza kuronka ijambo atevye kabisa. Ivyo rero birafise consequence kuko ukura wa muri kuratukwa. Wakivagunduwe, ntugira indero, ntumenya mu ishuri, wakijujuwe. Ivyo ni ibintu bituma udevelopa akantu ka estime de soi nkenya, ugasanga umwanya wose umuntu akuvugishije ubonamwo bibi, ugaca utangura rero mu kwidefanda, ugasanga ntushobora gukomunika. Umuntu ashobora kumaza ati bite murakomeye. Ngo warutse ko ntakomeye. Guhewe. Guracabaho. Ngo warutse ko napfuye. Parce que tufise mu mutwe ibintu bizitanye bivanye n'ingene twakuze n'ibyo batubwira. Wanashaka abavyeyi. Ibikomere ni byinshi byavuye mu majambo y'ababanyi y'abaturera. Si bose mugabo ni benshi cyane. Rero ngaha nagomba kubabwira yuko n'ibintu bihinduka, ibintu vyigwa, n'ibintu ushobora kwicara ukavuga ati reka jewe mpindura ingene mvuga. Bifata umwanya kandi bifata igihe. Muga sefe zabo. Iyo umuntu akubwiye ati nagomba ndagusaba ibintu n'ibi ni byiza ko umuhakanira kandi ukamuhakanira muri fasa ukamubwira uti ndasubwa kukubwira ko ibintu bidakunda kandi nagusaba ko bitahura. Aho mugwa muri abagenzi hakumubwira ngo ya mahera wansaba uzuze kuyatora ejo nzokukurana kandi uzi neza ko utazonga. Cyangwa ukambwira ute bana narayabuze rero bana genda urabibaza ko jewe nfise amahera nk'abari bo bose. Nta kamaro kuko abayakeneye kandi aje iwawe kubera kwizera. Utwo n'utu example rero twige kumenya kwishura umuntu kuko ayo n'amagume akomeye. Kuvuga ko wanse ico umuntu yavuze ntibivuga kuca ushirijwe hejuru ukamenya ukora mutuka. Oya uramubwira ati ahantu nituhumvikanye nagira nkubwire je uko ndavyiyumvira. Deja ubumubwiye aca gutega amatwi kuko yumvise ko ivyo yavuze utabishimye. Muga ntiwanabikaye kuko ugiye kumusubiza neza mu rupfaso ntumati bijya wavuze jewe ndabibona ukundi reka nkubwire. Aha ca kumviriza neza cyane no mu rugo no mu bana hose nuko. Rero communication iri constructive iraryoshe cyane gusumba aho dufata ari abana abantu bose mu rugo umuntu abaruta agatangura kubabwira bahutaza ca ku biti ca ku mabuye na ivyo rero nibaza ko ari ikintu kiduha amagume cyambere kiriho ni communication kumenya n'ubwira umuntu kuko umuntu aba ashaka ko umwubaha nubwo aba ari muto kuko nawe arakubaha wewe rumva acaryama hasi kuko nibyo dusabwa mu mico yacu bagakoma amashi ariko wibuke ko nawe ushobora kuja hajyari uwo ni muze nawe akabaho birabaho cyane byararabaye. Nuko rero kandi ukamenya ko ejo aho uri hari abandi nawe hazoca abandi. Surtout nk'ibintu by'amapolitike byo bihinduka. Nta kamaro ko guhutakiza abantu kubacisha ku mabuye, communication idashoboka, abantu menga barashavuye, abantu menga ntibabona ko hari umuntu wundi cyamaze. Abantu bakitana ngo imbwa abandi ngo ibintu bibi bishoboka. Arrêtons ngo abicanyi binywa amaraso. Amaterme mabi cyane ashobora gukwega kabarambaraye ko maze ibinsi mbona ibintu kuri internet
bishobora kudutera ibibazo. Attention rero n'ingene dukomunika, ahubwo duheraho nyene duhindura, niko gutangura kumva mugenzi wawe. Nuko reka sindondogore, ariko turafise ikibazo c'ingene dukomunika kandi bitera ingorane mu masfere menshi no mu mibano y'abantu bisanzwe. Nuko rero coach JP bari kugira ndababwire ko twovuga dukoresheje urupfasoni kandi birigwa birashoboka, ni kesi yo guhindura mentalite kandi muzoca muraba development izociza naho bihera. Ciao, subscribe Limo TV YouTube, Rukundo Show YouTube, Limo TV Facebook. Merci beaucoup. Rukundo Show.